Inkuru Sport News bwaraye bukeye aho weekend yaraye iheze imigwi myinshi igiye itandukanye yongera kuronka intsinzi yindi yongera gukubitwa indi yongera kunganya tukome tuvuge rero incamake yoba yararanze iyi weekend yaheze imigwi komakomeye ishobora kuronka intsinzi ibandanya iharanira igikombe kiba gihari mu gihugu iwawe. Turaca muri Espagne, turaca mu Burundi wacu, turaca mu France, mu magana cyane akomeye hirya no hino kw'isi, tuvuge uko byifashe na cyane imigwi yagiye yitwara neza n'iyindi iri imbere gusumba iyindi. Duhereye muri Espagne, umugwi wa FC Barcelona waraye ukinye ku munsi w'ejo washoboye kuronka intsinzi utsinze umugwi wa Levante ibitego 3 byose kuri kimwe. Lamine Yamal waramaze imisi myinshi adashobora kuronka intsinzi muri FC Barcelona, yararonse igitsindo akaba ari nawe yashoboye kugurura amagol. Rashford aronka igitego na Fermin aza kuronka igitego, guco umugwi wa FC Barcelona uza kuronka intsinzi. Mbere abeshi bari biteze uko umugwi wa FC Barcelona ushobora kuza gutsinda ibitego byinshi nkuko bimenyereye. Murabona muri saison yaheze na saison y'ubu umugwi wa FC Barcelona akenshi urakunda kuronka ibitsinda. Ntitwibaza uko ryoba ari ibura rya Rafinha mu kibuga ryo ariko riratuma umugwi wa FC Barcelona udashobora kuronka ibitsindo nkuko byahora ngo ushobore gutsinda ibitego byinshi, aho kenshi bayitazira ko itsinda 4G gatsinda 5G mbere nda 6G, aho ashobora gutsinda ibitego byinshi bitandukanye. Ubwo rero umugwi wa FC Barcelona cibandanya uguma uri ku kibanza ca kabiri inyuma ya Real Madrid iri mu mwanya wa mbere. Nyuma yaho umugwi wa Real Madrid wari washoboye gukina ku munsi wa samedi ushobora kuza utsinda ibitego byose 4 ku busa umugwi wa Valencia. Umusore nka Kylian Mbappe abandanya yitwara neza mu gutsinda double, aho yarose igitego ca penalty mbere ikindi nawe aza kugitsinda ikirondeye. Jude Bellingham igaruka giwe ryatangaje beshi, aho abandanya aronka ibitego mu mugwi wa Real Madrid ashobora kwitwara neza. Ibyo bikamwereka ubudahangarwa bwiwe byerekana ukwitwara kwe neza kwa uwo mukinyi Jude Bellingham nyuma yaho yari yagiriwe operation yakiko akaba yagarutse neza. Nyuma y'ibihe byiza Kylian Mbappe yararimwo ahabwa ubushimwe bwinshi bitandukanye, aho twasiriye d'or y'umukinyi yatsinda ibitego byinshi ku mugabane wa Europe, mbere akaza guhabwa n'agashimwe ko wabaye witwaye neza gusumba abandi mu kwezi muri La Liga. Guco Kylian Mbappe abandanya ari imbere y'abandi. Xavi Alonso agenda ashimira umugwi wa Real Madrid ku kuntu ubandanya witwara neza ukaba urimo umuhesha ibiharo byiza. Nyuma yazagiwe saison yaheze aho umugwi wa Real Madrid waragize ibihe bibi ukabura igikombe na kimwe, ugatsinwa ama El Clasico mbere ugatsindirwa n'imigwi myinshi itamenyerewe. Igihanganye nka Real Madrid umugwi dusanzwe tuzi ufise amateka akomeye utatsindwa n'uwari we wese, byaje gutuma witwara n'abariko mu nyuma ubu bimeze neza cyane. Muri Primus League Flambeau du Centre yaje gutsinda Interstar, imigwi myinshi itandukanye yagiye yitwara neza ariko harimo niyo byagiye byanka gose. Egre Noir hari Makamba nayo nyine yaje gutsinda Rukinzo utsinda hariya mu rugo imbere y'abafana biwabo uca ubandanya ubu ari uri mu kibanza ca mbere nyuma y'imisi, aho umugwi wa Vision FC wari umaze imisi ufashe ikibanza gifanta kibanza. Ariko turutse uko umugwi wa Egre Noir usanzwe ufise ibirarane bibiri utarakina muri Primus ya mbere mu Burundi. Umuzi wa Message Ngozi bibandanya byanka aho washoboye kuza kunganya n'umugwi byariko biranganya. Umugwi turatumenyereye waciye n'agahego ko gutwara ibikombe bibiri wikurikiranya mu myaka yaheze, uriko urerekana umukino utari mwiza, aho uri mu bibanza bidashemeye vraiment ugerageje kuraba ubona yuko ari ibintu biba biteye agasoni ku banyengozi najya baba bakunda umupira, ariko umugwi wa Message ukaba utariko urabaha ibiharo byiza. Sanzu rero inkino zose uko zashoboye kugenda muri Primus League muri championnat hane wacu mu Burundi, ni Egre Noir yaje gutsinda ibitego 2 kuri kimwe umugwi wa Rukinzo. Umugwi wa Kanza United hariya igatwara waje kunganya na Olympic Star. Burundi Sport Dynamique yatsinze igitego kimwe, Vision yatsinze igitego kimwe ku busa. Muzinga FC waje gutsindwa na Vitaro ibitego 2 kuri kimwe. Flambeau du Centre yaje gutsinda kimwe ku busa utsinda Interstar. Garage Express uza gutsinda igitego kimwe inganya na Message Ngozi kimwe ku kindi. Umugwi wa Big Green Mines FC waje kunganya nawe na Musongati uza kuwundi. Hama umugwi wa Bumamuru utoroshe cyane, umugwi wa Ngozi City ubasanga hariya i Buganda ubatsindirayo. No kuvuga rero yuko ubu umugwi wa Egre Noir wo ufise ikibanza ca mbere, hakakurikira Vision FC, hakakurikira umugwi wa Flambeau du Centre y'Igitega akaba ariyo iza ku mwanya wa gatatu.